nkuko bavuga mu Kirundi ngo ntandagukunda nkwankira umwana. Hari abantu benshi bagenda bakasemerera ngo ndakunda Uburundi mugabe Kirundi bacanga batagikunda. Uri umubeshi namba bamuvugize. Rero amashuri rimwe na rimwe umenga ariko adutegurira kuzokorera ibindi bihugu atari igihugu cacu, kandi ngira ngo kumbura bagira amatohoza babigiye mu mizi birashobora kuba biri mu bisigura ukudatera imbere neza ku bihugu vyacu. Kuko ikibazo turiko turagira si ikibazo cyo kwiga mu Gifaransa, ikibazo turiko turagira n'umwana kubuzwa kuvuga Ikirundi muhira. Biriko biramurimita kwiga ofete, biriko biratuma adashobora kwiga neza. Alors, uno musi ni vendredi, émission ni Kukayi kuri Pam Channel TV. Bakunzi bo Kukayi nasuye kutegwa iteka ridasanzwe muri Pam Channel TV kuronka abatumire badasanzwe. Les amis, muri ndasabye ntihagire muzimye amatelefone yanyu, mumpe amaso gusa n'amatwi. Hari ibintu bidasanzwe biza kuhavugirwa. Reka rero nakire umutumire wa mbere akaba ari Professeur Asher, bamuzi nk'umurezi kandi akaba ari n'umurongozi. Akaba asanzwe afise n'umutima w'igihugu, afise umutima wo gukundisha abantu igihugu, aheruka no kugirisha formation abaririmbyi abigisha gukunda igihugu. Professeur Asher, ndakwakira muri émission Kukayi. Mwaramutse, ndabashimiye, ndanezerewe kubana namwe kandi ndaramukije n'abariko baradukurikirana. Ndizera yuko ikiganiro kiza kuba ciza bakagira ico bahakuye. Murakoze cyane. Muravyumvise bakunzi bo Kukayi, mwavyumvise amaze kuvyivugira. Umutumire wa kabiri rero akaba ari Indega Basha, wa muririmbyi mwari mumenyereye, ari hit cyane. Ivyo ukora birasiga ni Maya Nzeyimana, akaba yashitse kuri émission Kukayi. Ariko no munsi tuza kuririmba, tuza gutazira, tutagira mu bundi buryo les amis. Reka ndamwakire rero, Maya yashitse kuri émission Kukayi, duteguriye iki? Gumana natwe. Karibu kuri émission Kukayi, karibu Maya. Ego, mwakoze kuntumira, ndanezera kuba hano namwe, ndabaramukije mwese muri muhira. Ego. Go aza kuturirimbira mu bundi buryo, yanse kwivuga je ndabivuga. Umutumire wa gatatu rero twagiye les amis, nababwiye ko twagiriwe ubuntu budasanzwe muri Pam Channel TV, ndi kumwe na Miss ni deuxième dauphine Miss Burundi, akaba ari deuxième dauphine Gloire, Aimée Gloire yahashitse. Aimée Gloire rero ndakwakiriye mu bwami bwa Pam Channel TV muri émission Kukayi. Ego, murakoze cyane kunyakira. Bakunzi ba Pam Channel TV ndabaramukije, namwe ndabaramukije, tukebwira n'ikiganiro. Nizera ko biza kugenda neza kandi baza kugira ico bakuye. Merci beaucoup. Alors, ni iteka ridasanzwe cyane kuba nakiriye aba bantu, kandi murumva yuko ntibaza ko tugira tuganira. Mugumane natwe. Hari ikintu kiri inyuma, ndasabye mukirabe. Nta kintu kiko kirababwira. Ewe Burundi ngira ndakuririmbe. Reka rero nkuko na abakunzi banje bo Kukayi Maya baba biyumvira ati bega none Maya ntaje kuririmba yandirimba, aje Kukayi gukora iki? Ariko no munsi rero Maya namwakiriye nk'umurezi, umumama w'abana, akaba ari n'umwigisha akunda guhura n'abana batandukanye. Nagira mvuge kuri iki kintu Maya, nkuko nabivuze mu ntangamarara y'iki kiganiro, navuze yuko kumenya ikindi kirimi, kumenya Igifaransa, kumenya Icongereza, kumenya Igiswahili ni byiza cyane. Ariko kuba umuvyeyi yofata umwana wiwe kubona avuga ururimi rw'Ikirundi kavukire, byo goba yuko umengo ni ubupeiza, ni ikintu gikomeye cyane nabyumva. Wewe rero uri umwe atashoboye kuronka amahirwe yo gukurira mu gihugu cy'u Burundi, wisanze umwana mutoyi uri mu mahanga, wasanze bavuga urundi rurimi. Bega umaze kumenya ko umurundi igihugu atari ciwawe, gasanga ntushoboye, nturi mu bushobozi bwo kuvuga ico Kirundi, nigiki byakoze muri wewe? Ndakunze ukuntu wavyise amahirwe, kuko burya n'amahirwe kumenya ururimi rwawe. Jewe nkuko wabivuze nakuriye mu gihugu kitari ngaha mu Burundi, hanyuma nkura abavyeyi banje kamwe baratuvugisha mu Kirundi gusa, twe ntitwasubiza ko navyo twari tuzi, nta Kirundi twavuga. Hama nkuze maze gutaha mu Burundi,
byarangoye kumenya kuvuga ikirundi kandi byatumye ngira complexe ni n'ubu ndacayigenda niyo complexe mugabo Imana igenda iramfasha kandi ngenda ndagerageza kukivuga uko nshoboye murumva ko ngejeje kure deja abashaka ikiganiro mu kirundi mugabo byarangoye kwintegra muri societe byarangoye kuganira n'abantu bakuze byarangoye gushika n'ubu gutahura amajambo iyo umuntu kujya bari mu manza bari kuvuga amajambo umenga mankeneye umuntu ansigurira ibyo bariko baravuga kuko mu Burundi dukoresha imigani myinshi Uburundi kirundi kiri très riche mugabo kandi n'ivyo bizana n'akanovera irya migani batayivuze ego urumva jewe wumva deja ikirundi nzi kiri limite hageze ku migani hoho cyamba perdu donc urumva ko muri communication byarandimise gatoya mu buzima social byarandimise ikindi unye kwera ko nduma artiste kandi ngenda ndirimba mu kirundi nibiki iyo hageze nko kuvuga usanga abantu babona umenga ndishima urumva babona umenga ndiko ndigirisha abatanzi kandi umugabo wanje yirirwa aravuga abantu ba misi yose umugabo wawe yubahusha aravugira sabiri umva ahasigura atuyaye sikubera ko yigirisha aravuga ati no ngo kweri kutavuga ikirundi urumva abantu bakwishiramo kutari donc ugira ikibazo cyo kwintegra muri societe ukuntu abantu bakubona cyo gushobora kuvugana n'abantu kuganira n'abantu surtout abantu bakuze mugabo kuko je nagize umwete wo gukunda ikirundi no gukunda igihugu canje naragerageje uko noho nakivuga nabi naragenda nkavuga kandi ndashimira abavyeyi banje kuko ntiba naho twe tutabona akamaro kabyo tukiri bato barensese kutuvugisha ikirundi nka papa wacu iyo dushavurira ntiyashobora kutuvugisha urundi rurimi yatubwira mu kirundi gusa kandi ico kintu ndakibashimira cyane ko twaba mu mahanga bari gushobora kwensesa ko tuvuga izindi ndimi kandi twarazivuga mugabo turi muhira ururimi bakoresha rwari kirundi muze rero byasaba ko jewe nuguruka nkagerageza wagiye kugira ikibazo ingene winjira muri societe yego kuko urumva ikirundi nico dukoresha yego mu kazi naho nakora muri ico gihe nakora ngamo nakora muri bank koze muri bank nkora mu ishuri abantu bose muvugana mu kirundi urumva donc akazi naragira ikibazo mu kazi mu buzima social mu buzima bwo mu muryango kwintegra byari bigoye cyane so novuga ko yego byarangoye kutamenya ururimi kandi sinabasaba amahirwe mugabo unyengenda ndabimenyera buhoro buhoro ingaruka agiye kubuzibona ukuze ugarutse mu gihugu cawe ego kandi nibaza ko tuzaza kuvugana n'impamvu naciye ngira iyo shwa yuko abana banje bavuga ikirundi kubera ivyo nyine naciyemo ego turi kumwe rero na Professeur Rachel Mwambyumvise ni umurezi kandi akaba afise nabivuze mu ntangamarara yuko afise umutima wo gukundisha igihugu wo gukundisha ururimi kavukire aheruka no kugirisha formation abaririmbyi na Maya yarimwo ariko arabigisha ko mu ndirimbo ngira araheza abitubwire bega Professeur Rachel uwo mutima wawukuye he kugira ngo wumve ushobora no guhamagara n'abaririmbyi ukabahamagara kugira ngo ubabwire ico kintu cyo kuvuga ururimi kavukire mu byo bariko barakora uwo mutima wavuye kuki murakoze kuri iki kibazo nibaza yuko umuzi w'ibi bintu byose nuko nagize amahirwe manini kurusha aya Maya mu bijanye n'ururimi nakuriye mu muryango twavuga ikirundi ntihari mu gisagara hanyuma n'ababanyi bose ndagikuriramwo ariko ikintu gituma ubu ndabishirako inguvu nkagerageza kumvisha abantu yuko uwanditse indirimbo woyandika mu kirundi cyane cyane iyo uri kubwira abarundi nuko ururimi ni kimwe mu bigize akaranga kihanga iri jambo ihanga turarizi riri mu bwinshi amahanga ariko ntidukunda kurikoresha tushaka kuvuga ihanga rimwe ihanga ni nation aho kuvuga ihanga dushaka tuvuga igihugu ariko ntibisa kandi ivyo biri bukumbure mu bitugora iyo tutabitandukanije ururimi rero ni kimwe mu bigize akaranga kihanga novuga ko ari nk'inkingi nyamukuru igize akaranga kihanga iyo rero ihanga ritakaje ururimi riba riko riratakaza n'akaranga karyo
kuko mu rurimi hugaraniwemwo ukuntu mutahura isi nk'ihanga, ukuntu mutahura ubuzima, hugaraniwemwo ukuntu mwiyumvira, urutonde rw'ivyiyumviro, système de pensée ya peuple iba yugaraniwe mu rurimi. Iyo rero uri kuriga ijambo uba uri kuriga ingene abantu biyumvira muri iryo hanga, ni naho vyoroha ko muvugana mukumvikana kuko muba muri ko mukoresha urutonde rwo kwiyumvira rumwe. Rero narabonye yuko hariho ingorane kumbura iva ku nkurikizi ibikomere vy'intwaro z'igikoroni, hariho ingorane yo kutiyemera, si abarundi gusa ni n'abanyafrika. Ikintu cose cerekeye akaranga kacu umenga kirateye isoni, umenga kugira ngo twumve ko turi abantu bemewe dukwiye kugaragaza ibintu vyerekana ko dusa n'abazungu, harimo n'ururimi. Ico kintu ni kibi cane kuko gica kitugira abantu badashobora kugira ico bamariye bene wabo batazi izo ndimi z'imvamahanga. Urabona nk'ubu umuntu yize amashure maremare, hariho ahantu ugera ivyigwa hafi vyose bikaba mu gifaransa canke mu congereza canke mu rundi rurimi rw'ikinyamahanga, kandi ivyo bintu buri kuriga nimba uje gukorera mu Burundi nivyo uzokoresha kugira ngo ufashe abarundi gutera imbere. Iyumvira nk'umuntu yize ivyigwa vy'itunganya gutunganya ubutunzi bw'igihugu, ekonomi, ugacuza ngo uje gukora mu mugambi wo guteza imbere abarundi, mugabo ugasanga vya bintu wize ntushobora kuvugana nabo mu rurimi bumva. Uca uba umunyabiro, ukaba umuhinga akora kugira ngo yironkere umushahara, yigirire akazi keza, yigirire ubuzima bwiza, mugabo ubwo rufatangane rw'ivyiyumviro ukuntu rupanze muri wewe ntushobora kurushikiriza ba bantu uri kurakorera. Haca haba iyo nzitizi ituma badashobora kukumva, kandi nawe wumvise batariko baravyakira uca bafata nk'ibijuju. N'iryo jambo ry'ubupeiza naho rica rigirira insiguro mbi, uca ubona umenga n'abantu batagira ubwenge canke batabibabaye, ariko mu vy'ukuri ni wewe vyananiye kumanuka ngo ushike ku rugezo rwo kwiyumvira kwabo, muheze muvuganire kuri urwo rugezo. Rero amashure rimwe na rimwe umenga ariko dutegurira kuzokorera ibindi bihugu atari igihugu cacu, kandi ngira ngo kumbura bagira amatohoza babigiye mu mizi, birashobora kuba biri mu bisigura ukudatera imbere neza ku bihugu vyacu. Kuko iyo abantu b'incabwenge bajya bita elite mu gifaransa badashobora gutanga ivyumviro ngo vyumve nabo bariko barafasha, biragoye ko aba bantu batera imbere, kuko iterambere rihera mu mutwe. Iyo mu mutwe rero bidashoboye kumvikana no mu bikorwa ntibiza gushobora kugenda neza. Ivyo rero vyose maze kubitahura navuze nti nzovuza urwamo aho nshitse hose bafume bareka kubikora kubera ubugaba, mugabo ntibabikore ngo nuko batabizi. Guti Kirundi nuko nona kazoza ku Burundi. Ego. Murakoze cyane. Je ndibuka yuko nabamaya mu Rwanda hari cagihe ibihe bibi twariko turacamo bigoye mu gihugu cyacu, hariyo umunsi mukuru mwagize wabereye kuri stade, hama harabaye igihe aho Fabrice umushinga nahe wanyu yavuze ngo dufata akanya dusengere kino gihugu, barazimya ibintu byose. Umuntu wese yari en ligne canke ariko araraba ivyo bintu, ubwa mbere kumva yuko Maya yadutse mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, bambe Fabrice akavuga mu Kirundi, bakacerekana idarapo ry'igihugu, abantu bose carabakoze ko cyane. Abari bano ngaha twariko turabikurikirana byaradukoze ko cyane, kuko kuvuga kwaduka mu mahanga ukavuga Ikirundi ukanasaba ko idarapo ry'igihugu rihungabana, indibaza ko ivyo bintu birimwo no mu bintu bituma harimo no kwiyumvanamwo muri vya bindi ngira professeur Acha yavuze. Alors turi kumwe rero kandi rero na Miss Deuxième Dauphine Gloire, yaramamaje muri projet yiwe, mu mugambi wiwe yatanze muri Miss Burundi. Yariko aravuga umugambi wo kugira gute, umugambi wo guteza imbere igihugu ariko cyane cyane ururimi kavukire Kirundi. Abantu bose twaratangaye, abajene abanyamuji bavuga ati uwo muntu aradutse yagize ibibazo nyabakivuze mu mutwe kabaje, aho kuvuga cyacongereza avuga icongereza neza cyane uyo mwana, abataramwumva bazomusabe kwisamiriza
ngira niho byokumvikana neza. Twese twavuze ati yashikiwe n'ibibazo nyabaki mu mutwe ga yemwe kuza kuvuga ivyo birundi, ariko hariho umutima uri nyuma w'ibyo kwera abantu bavuga ati none kutwigisha ikirundi tutokijana mu mahanga, ariko sinzi ko hariyo akanenge wo warabonye kugira ngo ushobore kwimvira ico ni kintu ni ikintu tutari twiteze imyaka myinshi tutari bwigere twumva nka kujya professeur Asheri yavuze ati nzosemerere waradutse ugira nijyaje urisemerera mu bugaragwa ngira, ariko nibaze ko atari mu bugaragwa twumva. Alors nakaye kanenge wari wabonye kugira ngo ushobore kwaduka murundi kazi mwiza nkawe, kuko urazi ko muri iyi minsi kuvuga ni nka kijya yavuze ati abakoroni baraduhenze gushika aho twumva ko kuvuga ikirundi umengo nukuba umupeiza. We nk'umwana w'umunyamuji ari hiti asa nk'ukusa bijya bintu byaduse hehe nakaye kanenge wari wabonye kugira ngo ushobore kwadukana ujya mugambi. Ego murakoze cyane kuma kakanya ho gushikiriza ivyo muko bivuze byatangaje benshi kuko ndibuka abantu benshi bagumanyandikira ati uri umunyabujumbura ko urumva nanaserukiye Makamba bagumambaza uri umunyamakamba uri umunyabujumbura nkavuga kubera iki ko urumva wumva umenga ivyo bintu by'abantu baruguru ni by'abantu badasirimutse ni by'abantu bahariya nyene ku gacimbiri bumva umengo nta mwana yavukiye mu gisagara ashobora kugira uruhara mu iterambere y'ururimi kavukire. Ja hano uvuga byavuye nuko ndiko ndabona yuko ururimi kavukire ko ruratakaza akanuvera mu gihugu. Uri kuraraba nkuko professeur Asheri yabivuze, abarundi turiko turagera aho tunumengo nta kamera ko kuvuga ururimi kavukire, mbega tuzorutwara he? Ico kirundi tuzogitwara he? Mbega ntitwaja mu mahanga turiko tumva umengo turiko duprojecta mu mahanga tutarahera mu Burundi, kandi mu mahanga nabo batwemera bakubwira ati are one tout de suite kerebuka urumva biratangaje cyane kumva nyene twiyumvirira cyane mu mahanga aho kuvuga ati mbega mu Burundi nzogirwa he ruhara, tuvuga ngo mu mahanga nzorutwara, mbega ubuzima bwacu ni mu mahanga cyangwa ubuzima bwacu ni mu Burundi. Je narumva bimbabaje cyane kumva kuko urumva ku bantu bakuze hoho si cyane urunganwe imiyabagaho birateye ubwoba. Ikirundi uvuze ikirundi ndibuka hari umunsi twe twagiye ahantu tweko turatanga ivyiyumviro naye ndi kumwe n'umugenzi kandi nije namuhaye icyumviro aza gushikiriza mugaci ndavuga ati nza kugishikiriza mu kirundi wewe acavuga mu Congereza. Dushitse aho hantu rero aratangura aravuga abantu bose urabona ko batangaye ngo yunguka araciye ubwenge. Je nanguye kuvuga mu kirundi ndabona ariko umengo ntaco ariko birababwira aho kumviriza icyumviro kiri nyuma y'umugambi bumva umengo none uwo muntu yarize uyu muntu ndabona yuko bintakarije n'amanota, ndabona yuko abo bantu batariko baramfata usewe birambabaza no kuri ndavuga ati none banyase kubera ndi kumvuga ikirundi, banyase kubera icyumviro natanze ari kibi, cyo ndabona yuko tugwaye. Ndavuga ati nukuri iki kintu nkuko professeur yavuze nzokoma induru gushika abarundi bose bacumvise. Nibaze yuko aragushimiye cyane shago urakoze kumufata ku mugongo darusumufasha kuyivuza. Nukuri tuzogira ku murindi umwe kugira ngo abarundi bashobore gutahura akamaro kuri kavukire, kandi nkuko yabivuze cyo ndabona yuko ntushobora gutera imbere nk'abarundi. Uravye nk'ibihugu byagereye atera imbere tufata Ubushinwa n'abantu biyempoza cyane kuri migwabo, ugiye utegeza kwiyigishinwa wabishaka utabishaka utegeza kuciga n'ishure. Yego hama nashaka kumenya professeur Asheri nagomba utubwire mbega hoba hariho intambamyi kugutera imbere cyangwa kugukura k'umwana mu gihe atavuze ururimi rw'ikirundi. Yego urakoze cyane. Mu bisanzwe mu bijanye no kuvuga indimi ni byiza yuko umwana washaka si n'umwana gusa, umuntu wese abanza akiga ururimi kanaka akarumenya, hanyuma mu nyuma akiga urundi, hanyuma mu nyuma akiga urundi rukaba ntuzeya akabaho nivuga nk'umushinge byose biherako, hanyuma akaza arigira kwizindi. Kuko iyo yamenye ururimi rwa mbere navuze ko ururimi ruba rurimwo ukuntu abantu biyumvira. Iyo yamenye ururimi rwa mbere iyo ariko ari urwo rundi rurimi niho acabonera n'ubudasa hagati y'ukuntu abantu biwabo biyumvira n'ingene abo bandi biyumvira. Iyo rero ururimi kavukire atago yamenye agaca asimbira ku ndimi z'abandi, aca atangura kwiyumvira nk'uko abo bandi biyumvira ataramenya kwiyumvira nk'uko abiwabo biyumvira. Ivyo rero nivyo bica bituma
hagati yiwe n'urunganwe rw'imbere yiwe no kuvuga rw'abavyeyi biwe haca haza ikintu kibatandukanye naho bavugana ntibiyumvira kumwe ntibabona ibintu kumwe ugiyeho ho kurungana rw'abanyokuru n'abasokuru baba bamaze kuvanako aho vyo biterera ari ingorane naha burya mu rurimi niho haba hanyegejwemwo imico y'agaciro les valeurs na kakantu ko gukunda igihugu no gukunda ibyawe nuko ayo mavaleur canke iyo mico y'agaciro iba iri mu bigize akaranga k'ico gihugu navyo turetse ururimi haba hariho n'imico iranga igihugu iyo rero umwana ivyo bintu atabifise acaba umuntu mu kuntu atahura ibintu n'ingene abona ibintu aca atandukana cyane na ca gihugu yategereza gukorera ari naco gishobora gutuma agera ahantu vyanka ko anakibamwo ugasanga hariho abantu dufata nk'ubugiye kwiga nko hanze wakuze gutyo udafise uwo mushinge ugaca umenyera ubuzima bwa hari ugakurira mu Bufaransa mu nyuma ugarutse mu Burundi uzokumva umenga ubuzima ntibushoboka umenga aha hantu none ibintu vyaha bimeze gute ibintu vyose biragusiga haca haza akantu ko kuba inconfortable ako kantu rero impera n'imperuka uravye nabi karuhira kugusubizayo kuko hariya niho wiyumva nk'uko umenga uri iwabo kuhiyumvamwo nabo ntibakwemera ko bataba bakubwira ati ntibakwemera nyene kandi ico rero ni ikintu kibi cane abantu bakwiye kwiyubara ko gose barya baraba urukoba udasa nabo nturi umwe muri bo ugomba iyo warize amashuri angana gute n'ivyo bintu ko bidusigana n'gabaye kandi ukagumamwo ni ukuvuga rero uca ubwira ingorane yo gucanganirwa kuvanganirwa mu bijanye n'akaranga kawe crise d'identité uca wibaza uzi iwanyu wumva umenga ntusa nabi iwanyu waja hariya ngo wiyegereze bariya muvuga ururimi rumwe nabo bakagufata nk'umuntu atari uw'iwabo uca usanga uri ahantu rero mu karere ku buryo na identité yawe icibamwo ikibazo ariko rero iyo umuntu adafise burya ibyo dukora byose bituruka mu karanga kacu iyo ufise ingorane mu karanga kawe bica biherekeza n'ivyo ukora umuntu aza kugira ikintu c'ikimazi aba afise ibirenge bishinze cyane mu bintu yemera bigize akaranga kiwe nivyo bimuha inguvu agashobora guhagararira ikintu yemera akagikora akagishikana iyo udafise rero izo nguvu zituruka mu karanga ucumera nk'agapira baguma bahana ahantu umunsi umwanya umuja ngaho wundi uja hariya ariko ntihagira ahantu na hamwe wigera wumva ko vy'ukuri uhari bikwiye politike y'agahungare hagiye mu mbeba havemo kerebuka kagiye mu nyoni twebwe gasha n'uwo munwa wawe uja hehe uja wibura ivyo bintu professeur Achard avuze n'ivyo je ndafise umugenzi aba mu Bufaransa byaramushikiye urumva yakuriye mu Burundi acega kuri ayo mashuri usanga bakuza kuvuga ikirundi ubu ni nka hose uranahaga ibihano mugabo washika mu hana abavyeyi bakumva umengo uvuze ikirundi amahera yanje ndi haku ishuri kumengo vuga igifaransa mbone nyene kuriga aca kuri atakirundi ati agiye mu Bufaransa ko yaragiye kwiga amashuri yisumbuye yavuga ati aho urumva ndashitse ahantu bazonyakira mvuga gwa rurimi ngiyi wanje aha akarenda karaba neza nta bihano bazoma abavyeyi nta kintu na kimwe ashitseyo asanga naho nyene ntiyakiriwe kubera ko urumva ntimamuhuje imico hari ibintu bavuga ego uri kuratahura urwo rurimi mugabo imico yabo ni iwawe sico kimwe nkuko yabivuze uribura ugasanga mbega ndi umurundi ndi umufaransa ntacuri kuko yatakaje ikintu kikuranga watakaje akaranga muntu kawe nibaje yuko byaramubwira ingaruka mbi cyane ku buryo atangura kwiga ikirundi ari mu mahanga ego ararondeza uko ashoboye araja ku mbuga bigisha ku kirundi kuko yavuga ati basi usubire ngarukana akaranga kiwacu ko yabona ko hari aho atakiriwe kurumva hari ibihugu byinshi usanga ama eta amwe usanga ari abahasiste bavuga ati nkuko yavuze ati urunyirabure ntacu uvuga wavuga igifaransa wavuga icongereza birakuraba rero urumva biramubaza cyane biramutera ibikomere ku buryo atangura kujya ikirundi ari hariya hama mu nyuma arashobora gukira kuko byaramukomerekeje cyane nukuri nkuko yabivuze nibaza yuko turakwiye gukunda ikirundi kuko ntaho tuzobijana no mu mahanga dushuhira cyangwa twirukira dushitseyo turabona yuko ibyo twiyumvira bitandukanye n'ukuri guhari nta naho bisa bisana none wewe
ntihoba hariho akantu nka wewega eske nta ruhara rw'abavyeyi go bari ruri muri ivyo bintu kuba wokunda ururimi kavukire eske abavyeyi ntibagira uruhara mu gukundisha ururimi kavukire abana babo wewe boba barakugize ko kubera ndibaza kugira ushike aha hari ahantu abakore nibo bazokwama bahari kuko baragerageza kudushinguramwo ya mizi mu gifaransa bavuga ngo kutudehasina ikintu cya cacu ururimi rwacu none sinibaza hari ahantu je ndakeneye kuhambarira si group WhatsApp oya ntiwonyemere sinobikwemerera kubera kungenagena n'abana bari hiti abana bashushe sho kuvyumva nta ruhara rw'abavyeyi bo barabigize mbega canke igihe wagira ijya projet bayiyumviriye kwiki bo bayakiriye gute kuba uzanye ibintu by'ibirundi canke nabo nyene baragize uruhara aho ugeze kuba unezerewe no kuba wovuga ururimi rw'ikirundi kuko sinavuga ngo baragizemo uruhara cyane ngo ukunda ikirundi ucanke kivuge ko umuvyeyi wese uri kuravuga ko gafaransa na kongereza arumva aryohewe aca yumva umengo umwana wanje ariko aratera imbere nibaje yuko n'abavyeyi hamwe barafite uruhara rutarigo ko urumva ivyo vyumviro by'iterambere ry'ururimi nawe ntibarabitahura umva nawe nyine uvuze ico kirundi cyane uteko uravuga ico gifaransa yumva umengo hari ahantu uri kurahengamira jewe kubwanje novuga yuko suko ngo baguma bambwira ngo ukunda ikirundi gusa barakimvugisha muhira nta rundi rurimi tuvuga ikirundi mugasiho nabikuye nabikuye ku bantu twajana abantu twaba turi kumwe umva navyisanziye musikino novuga ngo nakaya yarangishije handi mwa muri kumwe n'abantu bakaca batangara kumva abandi ko bavuga igifaransa n'icongereza ngo tumuvuga ikirundi kivuga kumva umengo ufite ingorane handi abantu bigeze kumvuga mu rundi rurimi baza ko atavyo numva kubera ko kenshi ndashobora kuvyihorera tukaja ahari ukaguma uvuga ivyo bintu nkaguma nivuga ikirundi uko bagaca bavuga nyene utuntu nkavuga yo none bibaze yuko ndeka ukivuga ko ataconze urumva abantu rero barakwimvira ukutariko camvuga ati reka basi kumengo ntiwize nta bwenge ufise camvuga ati kubyiyomvorero je yanje rero hari ukuntu nkunda kwiyempoza mvuga ati nabi ikintu yo mutagikunda nzokibakundisha ku nguvu kuburyo mubona yuko ururimi rutavugwa n'abantu bapi tume nka 10 basi ego kuko nambaye umutima ndawufise hakaca hazu yundi tukaba deja ngahanye turi bane nambaye n'abandi batandatu biyumvira uko tukaba 10 twashobora guhindura ivyumviro by'abarundi bose tutitayeho ngo urumva ngo banaka ngo amashure ivyo ni ivyitwazo twe tubifise je ndaze abo maze guhindura batari bake n'abandi uko nyene bakumva bara ico kintu c'isoni ego ko nk'ubunye ndaze bagenzi banje ubunye batanguye kumva baryohewe ko bavuga ikirundi bashira nyine ku mastatu umva ubunye umengo ahubwo bikuru yatangwa kuba hit no kuri statue ibaze ivyongereza gusa ivyongereza uvuze hoho ni kirundi ni Giswahili Giswahili harakantu nigeze gushirako n'ahantu ngaha tutayobewe sindahavuga izina kubw'imbo zitambuyeko aho hantu harashushe ngaha mu gisagara ca Bujumbura abagenzi hanyuma niho batwara abana gukinira narigeze kuvyandika kuri Twitter abantu benshi baragaye screenshotinga barakazungurutsa aho hantu tu vas tomber tu vas tomber nta muntu asubira kwikoza ikirundi yo umwana wawe basha umubwiye umuhamagara ati ingo barakuraba ati iki caduka cyo ariko rero inkuru nazopfa nibagiye narakanditse kuri Twitter hari umwana nabonye vraiment mama we yaraje kubera kumva umengo aramara amara maje kuvuga ikirundi abandi bavuga ngo tu vas tomber ataraduka arabwira tu vas tomber tu fais des bêtises umwana nawe tu fais des bêtises ibyo ni bindi ntazi byari byo muhira bambwira ati cangaha cangukuri abyo yumva tu fais des bêtises bumara bukuti mama urabizi ko bikariti bwati caha urumva harageze igihe nukuri aho hantu sinoshobora kubabwira nta muntu n'umwe ashobora kwikoza ikirundi jewe nanje harageze igihe numva ubwoba kubera umwana wanje ndamubwira mu kirundi aho yiga babagirisha ibifaransa kandi ndabishima cyane kuba umwana yoba incabwenge akamenya ibindi ni sawa mugabo harageze igihe nanje numva ndaho hantu umenga ako kantu kubivrema karanjeko gati ubwo sinabaye peiza kabisa nije ntasirimutse wewe wumva abandi bari muri tufete de bêtise bico bigenda gute urumva Maya wewe urashitse mu Burundi est-ce que nashaka wumvise n'abandi bari kwaradukurikira bumve kuri ico kintu
nta ntambamyi byagize ku bantu abasokuru cyangwa abanyokuru nimba wari ufise cyangwa abandi bari ruguru, nta ntambamyi yahabaye, bakwakiriye gute ifo ko babyumva. Hanyuma nk'umurezi w'abana ni igiki umaze kubona conona umwana mu gihe atamenye ururimi rwiwe kavukire? Professor akibuze, we nawe ndakibuze nk'umuntu wowe waraciye muri ivyo bintu, warashitse ngaho urabona ngene bakwakiriye, byagusize mwiki mu mutima? Kuko wowe uri nk'intahe igaragara, yego byagusize mwiki mu mutima mu gihe abo ruguru canke kusanze mudashoboye kuganira? Hama nk'umurezi ni igiki wabonye gishobora guhungabana ubwenge bw'umwana mu gihe atamenya ururimi rwe kavukire? Ivyo ni ibibazo byiza cyane. Jewe ku giti canje nibaza ko iyo ntambamyi naragize cyane ku bantu bakuze, n'ubu ndacyakigendana, ni nk'ikintu umugendana umugerageza kurwana naco. Nibaza yuko ico kintu bariko baravuga cyo kubura ahantu uvuga ati aha ni muhira, aha ndi accept, aha ni wanje, ico kintu ico gikomere narakigendanye imyaka myinshi kubera ko nakuriye mu mahanga. Kandi je kuva ndi umwana nagumye ndota kumva ndahanumva banyakiriye nkaba umwe nabo, nkamaco kimwe nabo. Ahantu hose nabaye ico kintu narakibuze, kandi nakuze mfise ico gikomere muri jewe cyo kumva ntari accept. Rero urumva maze gutaha nari niteze ko ico kintu nzocumva muri jewe, nari niteze ko kucitega. Ego nico catumye ngira uwo mutima wo kumva nshaka gutaha mu Burundi. Jewe n'ubu unye tutakiba mu Burundi, naho kubera ko nyine ingorane zitandukanye, jewe ngumana ico kintu cyo gukunda Burundi kubera ko ndazi ko umuntu wese arakeneye kumva ari muhira, arakeneye kumva ari sinzi ukuntu bivuga muri Kirundi cyaje kiracyari limite, mugabo nuba ndi accepte. Ego mugabo byashobora kugorana kuganira n'abantu bakuze. Hari n'igihe navuga ibintu bakabitahura ukundi, hari n'igihe abarundi burya turaganira ntitubivuge. Hari igihe ushobora kuvuga ikintu kubera kujya twavuze ngo ururimi ruba rurimwo n'amavaleur y'igihugu n'ibiki byose. Jewe ko nakuze mu kindi gihugu, amavaleur yandi nyene nk'umuntu uburyo yitwara muri societe cyangwa ukuntu avugana n'abantu bakuze, wowe watakaje ico kintu ntaco narinze. Je narashobora no kuvuga ururimi mugabo uburyo nakivuze canke n'ijwi nakoresheje canke n'amaterme nakoresheje, ugasanga uwo muntu abonye umenga namusuzuguye, agacangaya ntabimbwire canke wiganje wagararije kubera kutamenya. Ico kintu numva byasabye ko ahubwo umugabo wanje yagenda mfasha buhoro buhoro, afate kiye kintu wavuze ujya muntu ashobora kuba yatahuye ukundi canke ngaha mu gihugu cacu. Ego suko bimeze ugasanga nyene naho navuga ururimi naragira nasanga akenshi nabona umenga ntibantahura, nabona umenga bariko bamfata uko ntari, nabona umenga bamfashe nk'umuntu agayana cyangwa asuzugurana cyangwa atagira indero, urumva, kandi atari komeze, kandi bikambabaza. Akaguma nsigure umugabo gushika iyi sara aracansabira imbabazi ahantu ngende ukabona ati tuya ntimufate kujya ngo sikameze, ngo ariko aravuga gusa kubera ko yakuriye ahandi. Urumva ico kintu rero gituma wumva wisanta nyine utameze neza, utamerewe neza, batakwakiriye neza, cyangwa umuntu akakwishiramo, kuko abarundi burya nkuko nabivuze turagayana ntitubivuge, umuntu akakugaya ntabikubwira. Maze kuja mu buzima bwo kugira mariage, umva famille y'umugabo hari ukuntu baba bashaka bariko kuraba barabongene wifata muri sose, ukabona je ntavyo nzi, urumva. Donc izo namahirwe ntagize yo kumenya culture no kumenya amavaleur y'igihugu kubera ntamenye ururimi no kudatahura. Hari n'igihe nashika umuntu akambaza ikibazo sindabitahura kubera ko je ndabitahura littéralement kandi watabivuze littéralement. Tuvuge reka ntanga karorero. Ego kwigira mariage, umuntu w'umupapa akakubaza ati muravyibuhaga yemwe. Urumva je nkigira mariage ari umugabo yigeze ko nakanyuma cyane ngakuvuga urumva Yesu nkunda kurya nawe ntiwamenya yo. Urumva yarandavye ntiyanahura, hama umugabo wanje hajya ntiyarikabaza cyo kubyibuha
communication rero ikaba irapfuye gutyo nyene. Abantu bakuru ntibakunda kuvuga directement, bavuga mu migani myinshi. Donc muvuga ko gushika nisa biracangura ndacyariko ndamenyera buhoro nkagerageza gutahura mugabo sinisantale niyo umuntu ampaye ijambo nkube hari ahantu twagiye gusenga bampijama ama microphone ubwo nyene confidence yanje kimanuka kubera mba numva hari ikintu ngira mvuge kiyava baba bafata nabi cyangwa hari ikintu nyene bikiyava kingora kurondera ijambo ryo mu kirundi ngo ndakivuge neza. Ubu rero niho sigaye mvuga nta kundi nyene reka niyakire mugabo sinshobora kuguma nsaba imbabazi iminsi yose kuko urumva atari kubera ko nagaye kirundi canke iki ni kubera gusa ntaronse ayo mahirwe. Mugabo kubona ko uwundi muntu ashobora kubuza amahirwe umwana wiwe birambabaza cyane kuko jewe amahirwe ntayo naronse kandi abavyeyi banje bakoze ko bashoboye nuko ikirundi ntitwagikoresha hanze yo muhira nukuvuga ko nitwatahura akamaro kacu tukiri abana. Mugabo kubona ko umuntu ashobora gukupa iyo opportunity umwana wiwe atazi ko ibikomere azomutera umwana imbere kuko adashobora guhagarara mu bantu yumve amerewe neza kumva ko wewe banaguhaye miko ikintu cambere uzumva ati ndapfuye ya ntambara yo kuvuga ati beka basha mpaka naduka bavuga ko nagira indero ndizutwa ndibiki kora kutamenya iyo bigenze gutyo rero hajya ibintu biba bigenze ukutari kuko ubwo bwonko bwawe wagira ukoreshe mu kuvuga wamaze kubusukamwe ubwoba uhava wibagira n'ivyo waruzi kubera udatekanye neza mu bwenge. So nk'umurezi naho ega bashaje sinabwabone kubigera hiyo je ndashaka bereka bariko baradukurikira mumve ahantu biriko biragenda. Hari abantu babifitinisha kandi ni vyiza hajya ngo kutamenya hari umugani ndawibagiye imyibutsa naronka 10 ku 10 abani abarezi banje barabizi aha ni kubera aba bantu baciye mu byongereza ya nama efe yo kwisabira imbabazi kugira imbere nka jewe kutamenya teringo ndawiba mugabo abakozi bo kukayi murazi ko mwama mushikikira muce mu complete ngaho muce muri komande utangure kubufashaje twu kutamenya nukuri kutamenya bizana ingorane nukuri yemwe nagurarase kungwana ko ya professeur nungwane ko barantwenze wose mugabo ndazi ko office abakunzi bo kukayi muvyandike muri commentaire. Ego murumva ko kutamenya hari umuntu ashobora kugira mugabo atazi ibintu ariko arakora niyo mpamvu twabazanye ngaha kukayi kugira ngo tumenye iyo turiko turajana abana bacu myaka 20 myaka 30 murumva ama ingorane Maya yahuye nazo urumva ibintu inguva koresha kwiyumvira kugwana nibiki barantwenga banza kuvuga ibiki kubera kutamenya mugabo we yubahwe kubera mwumva ko yabaye umuvugizi we nahatamuhemba. Rero Maya eske uramaze kubona nk'inamba miziri zizoba mu myaka 20 30 abantu batiyumvira. Ego so nk'umurezi rero hariho nibaza hari ivyumvira abantu bafise kuri development y'umwana cyangwa gukura k'umwana numva ko bihagaze ku byumviro byo kudatahura ubwonko bw'abana ngene bukora. Je nk'umurezi narose amahirwe yo gushobora kwiga ibyo bika masters muri education niho twiga rero psychologie ya development y'abana n'ibiki byose tukiga nyene umwana ngene yiga ijya process yo kwiga canke uburyo mu bwonko ngene biba biriko biragenda. Umwana akiri muto cyane rero arafise ubwonko bugurutse cyane mugabo ni nka elastique urabona elastique uko yikwega n'ikibanine ivyo yiga nivyo ituma rero umwana afise burya potentiel yo kwiga ibintu byinshi cyane ni wowe umulimita. Nukuvuga hari n'abavuga ngo arashobora kwiga indimi indwi carimwe kandi ntibishobora kumubuza gutera imbere cyangwa kwiga ururimi rumwe canke ntiga urundi. Bivuga ngo uko rero yiga indimi nyinshi niko ubwonko bugenda buraguka. Urumva ikintu kingana gutya sico kimwe n'ikintu kingana gutya. Rero umwana aba yarize indimi nyinshi akiga ururimi kavukire akiga ururimi rundi abafise urumva n'ubu reka ndaguha example je hari nk'abana nigisha
ikintu bikamunanira kugitahura mu rurimi rumwe arashobora gutransfera akakiga mu rundi rurimi. Rero nico gituma abantu twigisha ubu unye batubwiye ati ntimukabuze umwana gukoresha urundi rurimi muri class. Bavyita inclusive, being inclusive, no kuvuga kugerageza gukoresha amaveni yose kugira ngo umwana ashobore gutahura ikintu. Sivyo abate kenshi baratubwira ati umwana biza gutahura ikintu muri ubu buryo. Bavuga ati no ivyo barabikuye barize ubwonko, bavuga ati no ahubwo abana bafise avenue nyinshi zo kwiga, bafise urumva bafise opportunity yo kwiga nini par rapport yuri ujya azuru rimero ategitawe muri ururimi, nta rundi rurimi asubira, nta yindi façon hari yo kwiga. No kuvuga ico kintu acareka kuciga kica aca kibura nyene. Donc abana je ndafise nk'abana nigisha bavuga icongereza, bakavuga igifaransa, bakavuga n'ururimi rwabo. Abo bana rero bafise nuzenye avenue zitatu zo kwiga ikintu, kuko ikintu gikomeye nuko iyo concept umwana ayitahura. So hari abantu rero bavuga ati oyaye ngo umwana ngo ntazokwiga neza iyo atazi igifaransa cyangwa atazi icongereza. Ibyo sivyo, ahubwo azokwiga neza kurusha wawundi azi ururimi rumwe. Kandi ivyo narabibonye, hari abana tugira baza hagati muri bazi indimi nyinshi, barateba bakaduga bakaba bambere. Kandi opportunity wowe uvuga rero ati bitwaza yuko ifoko amenya zijya ndimi ntamenye kijya kindi kirundi, kubera byotuma byica kumwe nazo kwiga. Kuko ikibazo turiko turagira si ikibazo cyo kwiga mu Gifaransa, ikibazo turiko turagira n'umwana kubuzwa kuvuga ikirundi muhira ururimi kavukire, ngo bizomuhava bimononera rwa rurimi rwiwe. Biriko biramurimita kwiga ofete, biriko biratuma adashobora kwiga neza. Biriko kuko ari ariko aravuga aba bavyeyi bavuga ngo umwana nareke kuvuga ikirundi muhira, aguma avuga icongereza n'igifaransa kugira ngo izo ndima zimenye neza. Ico bibaza ko bariko barakora, ahubwo bariko bakora ikinyurane cacu. Aho umwana ntubumufashije. Ushaka gufasha umwana kumenya izindi ndimi n'ibindi vyigwa, mufashe kumenya ururimi rwiwe. Kuko ubwonko bw'umwana ntibwugaye nk'ubu bwonko bw'abantu bashaje. Nimba wowe bikugora kuvuga indimi zibiri zitatu, wowe uri gufata ingorane yawe ukagomba kuyishira mu mwana. Wowe washaje ushaka kungana n'umwana, ariko umwana afise ubwo bushobozi bwo gupoperanya ibintu. Kandi acagira kubera ubwonko buba mwamaze kwaguka, aca yiga n'ingoga kurusha wawundi azi ururimi rumwe, wawundi ari limite mu ndimi. Kuko ubwonko yo bwagutse ni ikintu kiri physique, ni ikintu gikwegutse gutya, acagira espace nini reka ndafate gutyo yo kwiga kurusha wawundi afise ari limite kubera ururimi. Kuko iyo ubwonko bwagutse buba bwagutse nyene, kuko ni byo bita gray matter iba ari nyinshi nyene. Mugabo umwana uko ugenda uramubuza ikintu urakupa akaca genda. Hariho ibyo bita iyo umwana yize ikintu, hariho dufate nk'aga connection kabaye akantu bavita pathways mu Congereza. Ikintu wize haca haza inzira nshasha, ikintu cize haca haza inzira nshasha. Mugabo ubuvuze ngo no ntubikore ico kintu, iyo nzira mu bwonko cikupika. Umuntu bumuhaye amahigwe yo kushobora kuronka izindi nzira zo kwiga. Mugabo zine nzira izo zabaye zikafata nyene neza, uwo muntu abaronse iyindi nzira yo kwiga, ubwonko buba bwagutse. Ego ni ibintu rero biri physique, ni ibintu biri psychologique gusa. Aho rero navuze kuri côté physique, mugabo hari côté psychologique nayo. Hariho mu Congereza tuvuga ngo heart language. Baratubwira ati iyo umwana adashobora gukora ururimi rwo ku mutima, hari ukuntu umwana atabyumva neza. Ego bavuga iyo umwana atamenya ururimi kavukire bigenda gute? Rero hariho ingorane ziriko ziraba mu bana, afite twe ntitubitahura. Turiko turabigisha ko hariho ikibazo nuko bameze n'uburyo bateye. Ego iyo uriko urabwira umwana subiramwo ako kantu, urumva iyo uriko urabwira umwana birakomeye ari mu Burundi afise ponye yiwanje naho yo bandusha inzobe, sivyo? Ukamubwira ati kirundi ntuvuge bibi, uriko uramubwira indirectly ibyo bita okay, hari amatemu menshi ndazi mu Congereza mu mbabarire. Mugabo kukaye tuko n'umuntu ariko aragira ingufu nyinshi muri iki gihugu cyacu. Nukuri nibaze ngo no wese
abamuzima y'abaramuzi Swahili nyakuri yamaze igihe kinini wamaze 18 ans ego imyaka 18 gushika kuri no saha murumva ubu ahageze ageze ku rwego runiniya umva nico gituma ibiza kumunanira araza kubigira muri ico kirimi mugabo umva ko quand même yakoresheje ingufu nyinshi donc hari ibyo twigisha abana ibyo bindi uvuga ukavuga ati iki ni gukihana gutya hari n'ibyo tutavuga mugabo abana biga byose sibyo ibyo rero abigisha turavuga ati iyo umwana rero utamwigishije ururimi kavukire urumva hariho iyo bita ijya curriculum tuvuga ati ati igiti ni iki sibyo ariko icyo utavuze ni iki sigiti ibyo ntabyo wavuze mugabo na byose yavyize sinzi ko mu bitahura hariho ibyo uvuga n'ibyo utavuga nk'uvuze ati umukobwa mwiza ni umukobwa ari inzobe uba wavuze umukobwa yirabura si mwiza sinzi kubyumva ego naho wavuze ikintu kimwe hari ibyo utavuze mugabo umwana yiga byose sibyo umwana yiga curriculum uvuga niyo utavuze iyo umwana umubwiye kuvuga ikirundi si byiza uba wamubwiye ko kuba umurundi si byiza ntubyumva kujya nk'umuntu ashobora kubwira ngo wumva mwenga nabi kandi atabyo wavuze umva igihe ushane kica kiza directement mu mutwe so nariko ndavuga rero ku kintu ingorane umwana agira emotionnellement iyo atazi ururimi rwo ku mutima canke ururimi kavukire bavuga nk'aho twebwe abigisha baratubwira ati mugerageze umwana umuvugishe mu rurimi kavukire kuko ubu uri kurakonekitinga nawe ku rundi rwego ubu uri kuravugana nawe nimba umuvugisha ngaho abyumva ngaho kuko yumva urukundo yumva yakiriwe kandi bujya kwiga neza bisaba ko umuntu aba ari ahantu yumva ari comfortable yumva yakiriwe ariko uyu mwana yinjiye muri class akumva ko hari ikibazo na po yiwe hari ikibazo n'ukuntu n'igihugu yavukiyemo ko afise ingorane yo kumva ko imisi yose agomba kwihindura kugira ngo abe accepte kuko abana baja mu ishuri muri societe turiko turabamo binjira mu ishuri bumva ko bariko barafuta ico bari mu ishuri kugira ngo bafute ico bari sinzi kubitahura ni ikintu kibabaje cyane kirakomeretsa abana kuko akura yumva ndiko ndagerageza ko nshoboye gufuta uburundi bwanje kugira ngo mbe umuntu mwiza muri societe afise ubwenge aba accept so kuvuga rero mu rurimi rw'umutima ubu connectinze n'umwana umbwiye ati ndakubona kandi ndakwakira uko umeze kandi ubu rero abigisha b'abazungu amashuri y'abazungu kandi atari mu Burundi bariko baragerageza kurondera abigisha basa n'umwana kugira ngo uwo mwana ntazokure yumva ko hari ikibazo n'uburyo ateye nuko yavukiye so baravuga ati mugerageze uko mushoboye mugere kuri nivo y'uwo mwana mumwumvishe ko atari ikibazo afise kugira ngo yige neza iyo umwibwira ati reka icyo kirundi uba uri kurabloka kuko uri umurundi aca yumva atari safe iyo umwana atumva atari safe atari accepte ari ahantu yakiriwe neza ntiyiga neza hariho amahormone acaza mu mutwe abuza kwiga amurimita kwiga iyo ariko aravuga mu rurimi atari comfortable nk'igifaransa twebwe baratubwiye nk'ubu umwana ashaka kuvuga mu ishuri oya koresha icyongereza uba wablotse kwiga biba bipfuye yumva ashobora kwi-exprima mu kirundi akacumva mugabo akumva yo kivuga mu ego uravuga ati umviriza vuga ururimi wumva icyo ushaka gutahura nuko wakize iki kintu wagitahuye nimba ugisugura mu kirundi nimba ugisugura mu gifaransa mu cyongereza igihambaye nuko wacyumvise kuko niyo learning niko kwiga urumva rero umushize muri box yo kuvuga ati ugomba kuvuga mu kirimi runaka uyu mwana ntasubira kwisantaleza ntasubira no kwiga neza ntasubira no rero turiko turagerageza gukuraho izo barriere zose twagiye dushiraho z'ururimi turiko turagerageza ahubwo kugurura umwana mu ishuri azovuge ururimi harageze naho bavuga ati nimba umwana ashobora kuvuga ibyo yize muri audio mumuhe audio avuga none igihambaye nuko atahura icyo kintu kandi ashobora kugisigura so ndiko ndababwira rero ko muri education turiko turagerageza guhindura ibyo twahora dukora kuko twahora twibaza ko kuvuga ururimi icyongereza cyangwa ikindi nibyo bizotuma umuntu atera imbere twasanze burya biriko birashira abana ahubwo biriko birabarimita ahubwo abana bacu nico gituma burya batiga neza
nico gituma na education zacu ziko zisubira inyuma kuko umwana ava muhira avuga ikirundi yagera mu ishuri bakamubloka. Rero nibaza yuko nka professeur Asher nibaza ko yotubwira ingene boshobora gufasha abo bana, ni gute boca bafasha abo bana kuko bugendere wiva hasi, abakuze bobo bariko baravyumva ibyo tuko turavuga, mugabo tuko turavuga nk'abarezi nk'aba bariko bararerera Burundi bw'ejo. Ni gute wofasha nk'abo bana, umuntu yofasha gute nk'abo bana canke abana gusa n'abandi kuko mwaragirishije na formation abaririmbyi bariko baravuga ico kirundi, yofasha uwo muntu cane cane. Reka duhere kubera mu kirundi kizavuga ngo nderiva hasi, kufasha nk'abo bantu bariko barahura, sinovuga ibigeragezo, bahura bageze ku mashuri, abana babwira ati uvuze ikirundi Maya yatubwiye neza, kuko ico ubwiye umuntu uti ntukivuge umumubwiye ati ico kintu ni kibi, ubwo ico kirundi kuravuga ni kibi kandi Uburundi ni bubi, nawe umurundi uri mubi, donc byose bigenda bigira guca. Donc ni gute twofasha nk'abavyeyi bariko bararerera abana muri ayo mashure y'abanyamahanga, kubafasha kwiyumva bari kubafye umva banezerewe kwitwa ico bari, kwitwa umurundi, kuvuga ikirundi, bo bafasha gute? Murakoze. Abandumva bageze kure cyane n'amashure make gose ashoboye kugera kuri uru rugero, kuko turiko turimvira ururimi mu mashure canke indimi mu mashure, haca hazamwo uruhande rw'abategura inyigisho n'intumbero igihugu kiba gifise mu bijanye n'ivy'akazi, bakavuga ngo hariho indimi zikoreshwa mu kazi ka misi yose, hanyuma bakavuga bati tuzokenera abantu twikora ko abantu b'incabwenge bashobora kuja kuvugira igihugu hirya no hino. Ugasanga rero biratuma hariho indimi zimwe baca bashira mu ndimi zikoreshwa mu mashure, zijya bita les langues officielles. Jewe ico nohanura mbona gikomeye cane gihera mu muryango imbere yuko tuja mu ishuri, kuko umuvyeyi arashobora kugabanya ububi bw'inkurikizi zizo nyifato z'amashuri. Iyo umuvyeyi agize umwete wo gufasha umwana wiwe kumva gutahura no kuvuga ikirundi, uku kuntu umwana bamuriye umutima ku ishure ntaca ashikira no kuribwa umutima no muhira, umuvyeyi akamuvugisha ikirundi kandi akamutahuza ko ikirundi ari ururimi rwiza. Umwana mu bisanzwe akura abona umuvyeyi nk'umuntu afatira kwa karorero. Iyo yumva n'umuvyeyi nawe avuga ikirundi, birafise ukuntu navyo bica bimufasha, ku buryo ibi bintu bikorwa mu mashure ububi bwavyo bugabanuka bivanye n'ifato y'umuvyeyi. Abantu ba mbere rero nohanura n'abavyeyi babuza abana kuvuga ikirundi, baba bariko barabagirira nabi. Nibabareke bakure ikirundi bakizi bacumva, kandi baze barabahuza n'abo mu miryango batazi igifaransa, cane cane nko mu bihe vy'uburuhuko, kugira ngo baronke akaryo ko kukivuga cane, kuko aho niho hari umutima, kakaranga kihanga, niho akanga k'umuntu gaturuka. Turetse rero abavyeyi tukaja ku ruhande rw'ishure. Ishure riba rifise urutonde rw'ivyigwa, ndiko ndavuga amashure menshi uko bisanzwe bimeze, baba bafise urutonde rw'ivyigwa mu rurimi kanaka, bagashaka yuko umwana amenyera amajambo yo muri urwo rurimi imbere yuko ashika mu vyigwa bikomakomeye. Urabona nka hano iwacu hariho ivyigwa bitaraja mu kirundi. Umwana kugira ngo azoshobore kwiga kirya cigwa ca shimi nk'akarorero, birasaba yuko abazi amajambo y'igifaransa. Ivyo rero birashobora gutuma mu nteguro y'ingene ivyigwa bitangwa habamwo gushira inguvu ku rurimi kanaka, kuko bazi yuko umwana azorukenera ageze hari imbere. Ariko ikintu bakwiye kwirinda ni ukubikora mu buryo butuma umwana yumva ko ikirundi ari kibi, yumva ko kuba umurundi ari bibi. Umwana barashobora kumutera intege zo kuvuga urwo rurimi bashaka ko amenya, mugabo batamwankishije urundi rurimi. Ni ukuvuga bakwiye gukora mu buryo butuma umwana yumva ko bansabye kuvuga mu gifaransa, mugabo ikirundi si kibi, iyo bikenewe ndagikoresha, mugabo muri kino cigwa c'igifaransa badusaba ko dukoresha igifaransa, bakabisigura ku buryo bidasiga icimviro kibi ku kirundi mu bwenge bwiwe, kuko bimaze kuba bibi mu bwenge bwiwe bica vyinjira mu karanga kiwe, aca yumva ko ari umuntu mubi. Amaze kumva ko ari umuntu mubi, tuba dusubiye muri wa muco wa gikoroni, aho umuzungu yakwigisha kugira ngo uvuge nkawe,
ute ivy'iwanyu uvuga ivyiwe, kandi umaze kuvuga ivyiwe uca ugaragara ko utandukanye n'ubutazi kubivuga. Ari naho rero iri jambo paysan rica rigira insiguro mbi. Umupaysan ni umuntu atari evoliwe, ni umuntu atazi kuvuga igifaransa, ni umuntu atazi kuvugana n'umuzungu. Ariko mu vy'ukuri ururimi kavukire niwo mutima w'ihanga. Burya bajya twita abapaysan nibo bafashe umutima w'ihanga ryitwa Burundi. Twebwe twamenye izindi ndimi dukoze ikosa ryo gutakaza ikirundi tuba duhemukiye ihanga mu bisanzwe. Tuba tugabanije inguvu canke uburemerezi akaranga k'ihanga kari gafise, kuko tuba twisokoye mu bari bafashe mu nkingi zari zifashe ako karanga k'iryo hanga. Nico gituma ari bibi cyane gusuzugura umuntu ngo nuko atize. Kuko uburundi bw'umurundi ntibufatiye ku mashure, bufatiye kuri ibi bintu biranga abarundi, kandi kimwe muri ivyo ni ururimi. None ko basokuru bacu babayeho bakagwanira iki gihugu bakagiha imbibe kandi bakazikingira, ubona vy'ukuri twovuga ngo turabaruta mu bijanye no kuba abarundi no kugwanira uburundi? Uretse ahubwo kuvaho indimi mvamakungu ziziye niho uburundi bwagabanijwe uburinganire. Ubundi uburundi bwari bunini kurusha uko dufise uyu munsi. Murumva ko tutosuzugura ari abantu batazi igifaransa ngo ni ukubera batakizi canke icongereza. Umuntu wese atahurira ijambo paysan nk'ijambo ribi, nashaka atahure yuko yarakiriye uburozi bwa gikoroni. Iyo ni pensée coloniale. Dukwiye kubihindura, bajya abanyagihugu bari abene gihugu tukabubaha. Washaka naho tutofata n'ivyo, burya ninde tugaburira ivyo turya bivahe? Yego nivyo turakorera mu mabiro ari hejuru, amazu agerekeranye, mu bimodoka binini, mugabo duhereza ku isahani. Ibintu biri kuri iryo sahani bivuye muri ya misozi nyene irimwo abantu turiko turasuzugura. Rero reka duha agaciro aba bantu, abarundi bene wacu. Iri jambo paysan naho tworikoresha turikuremwo uwo mucafu twaginjijemwo, tubafate nk'abantu gusa, ntibaba mu bisagara bitewe n'ibikorwa bakora, mugabo se abantu bari nyuma y'abandi, kuko mu bagize akaranga k'igihugu bajya bari imbere kunaturusha. Ego atubwiye neza vraiment ya majambo yose yarayatubwiye. Urumva none we nka wewe uri no mu mahanga, none ni giki wobwira nk'umuntu nk'abari hariya anye barereye muri ayo mahanga, bo kwitwara gute kugira ngo ururimi kavukire rugume arigo mushinge w'ibindi byose? Novuga yuko umwana umuvyeyi hariho uruhare ishuri nk'uko yavuze rufise, mugabo hari uruhara ngowe nk'umuvyeyi rufise. Hari ubutunzi utegerezwa guha umwana wawe karimwo umuco wawe na identité yawe n'amavaleur y'igihugu uvamwo. Rero ico novuga nta kindi, ntimwima abana banyu ubwo butunzi. N'ubutunzi ku maseve yacu tuyishira mu bumenyi dufise, muri skills dufise. Ururimi ni ikintu, n'ubutunzi buhaye umwana. Kujya umusigira amazu n'ibindi, uzokwiyumvire ko kumuha ururimi kavukire ari ubutunzi umuhaye. Ica kabiri, nta wundi muntu azokora ako kazi atari umuvyeyi. Wowe nk'umuvyeyi ni umwigisha gukunda igihugu ciwe no gukunda no kugira umutima w'igihugu. Uzokundisha abana bawe igihugu. Jefse umwana w'umwaka umwe twinjiye mu gihugu yaciye abona drapo y'u Burundi, aca gumuvuga dati undi kandi ibyo bintu sino kugira ngo hari ahantu twicaye turamufatisha drapo ngo drapo y'u Burundi eka je twararabanye yavyize he, mugabo twe turakunda igihugu. Kandi nibaza ko mu mavideo yose amaze kubona arabona papa wiwe gumavuga Burundi nta muntu yamwigishije, ariko yashitse yafuye gushika kuri aho arakoma induru abonye drapo. N'ubu unye yarize tuce tumwereka drapo y'u Burundi acahora. Iyo dushaka ko ahora tumushiramo Burundi bwacu muri telefone. Ivyo bintu ntavyo twamwigishije. Umwana w'umwaka umwe wumva tubahe ntitubangaha mu Burundi. Ikintu cyo gukunda igihugu kiva ku muvyeyi. Rero ntimuzokwime abo bana bwo butunzi, ntimuzokwime abana. Ego kwiga izindi ndimi ni vyiza, kandi uko mubishoboje muzobikore kuko bizobafasha. Ico kintu cyo kumva
ategerezwa gukunda igihugu kugira ngo ivyumviro byose afise azokwiyumvira ngene azoteza imbere igihugu ciwe, ntazokure yumvira nzoja muri Canada nzoja hehe, azokure yumvira muyumvira abo bana muri ko turiko turarera ubunye nibwo tuvuga nibwo kazoza k'igihugu. Iyo umwana utari kuramwigisha gukunda igihugu ubu uri kurica kazoza k'igihugu cacu. Rero n'abana turiko turarera n'abana b'igihugu aho boba bari hose, n'abana b'u Burundi tubarere nk'abarundi. Nico gituma no muri adoption unye bariko baragerageza kwankwaje abantu ba adopt abana bakabajana, dufate nk'umunyamerika adopts mu Burundi bariko barabigisha ntimu abo bana nabo Burundi naho twabahaye bazokure bamenye iyo bavuye, kandi bimana bashoboje bazotaha iwabo bashobore guteza ibihugu byabo imbere. Rero ntibuyumvire gusa wewe n'amavantage ushobora kugira wewe ko ushaka ko yiga hanze n'ibiki byose, uyumvire wose no kazoza k'igihugu, kuko abo bana ufise n'abana b'igihugu nawe Imana yaguhaye kugira ngo uzobarere bazoshobore kugira icyo bamariye igihugu cyabo. Yego, numva yuko hariyo byinshi, akamaro kanini cyane ko kumvisha umutima ururimi rw'ikirundi abana bacu. Ngaruke rero kuri deuxième dauphine 2022 Aimée Gloire, urumva Miss Burundi 2022 deuxième dauphine Aimée Gloire, warabaye igihe wari kurashikiriza umugambi wawe wo gukundisha igihugu cyane cyane mu kuvuga ururimi rwa kavukire, wari kurahigiganirwa ikamba rya Miss Burundi. Ntiwashoboye kuba uwa mbere ariko warabaye deuxième dauphine. Mbega none uwo mugambi waciwupfuka canke uri kuwitwaramo gute kugira ngo by'ukuri ubone ushikanye indoto yawe? Uri kuvyitwaramo gute? Hamubwire ko tubwira ariko atwumviriza ugire ko tubwira akajambo ka nyuma ku batwumvirije muri kino kiganiro. Ego murakoze cyane. Je umugambi wanje sinawuryamitse, ndiko ndawukora. Nibaza yuko mu minsi iza natanguye hariho inganda zimwe ndiko ndategura, nibaza ko nzoronka sinzi ko bana binkundiye no genda basavye ari ugandi ko ndategura nkeneye kubatumiramo kugira ngo by'ukuri dutumire urungano tubigishe cyane cyane ivyo byerekeye ururimi kavukire. Ndiko ndakora vuba cyane, murabona ibikorwa byiyaguye ndiko ndakora ko bisaba integuro zidasanzwe. Mera nk'uvuga ku ivyo byerekeye ururimi kavukire, nibaze ko nkuko babivuze turakwiye kwiga cyane cyane bihereye nkuko bavuze ko bihera ku bavyeyi. Abavyeyi bakwiye gutahura yuko umwana kumwigisha ururimi kavukire nk'ubutunzi y'ukuramuha nkuko Maya yabivuze. Kwa kurumva hari igihe babaza ngo uriko kumuha ubundi butunzi kanaka ugasanga uri kumwaka ubutunzi yarakeneye. Kwa kurumva hariho ikintu umuntu aba akeneye n'ikintu umuntu novuga yuko abashaka, the need and the want. Umwana ashobora kuba yumva ashaka kwivuga ico Congereza ico Gifaransa, ugasanga by'ukuri akeneye ururimi kugira mbere n'izo ndimi zindi mva makungu ashoboye kuzimenya vyaguye. Rero urumva nko babivuze, nibaza yuko turakwiye kugira uwo mutima wo gukunda igihugu, turakwiye kugira uwo mutima wo gukunda ururimi kavukire. Nibaza yuko niwo mushinge w'iterambere ry'igihugu rirama. Kura kurumva jewe ugiye kumbaza ati ikintu kikwerekana kuri umurundi cambere, navuga ko ururimi kavukire Kirundi. None gashano uvuga ngo ni iki? Ngo kubera nsuko hari abandi bantu basuko. Sinivuga ngo ni kubera antuka nibaze yuko ururimi nico kintu cambere kikugaragaza kuri umurundi, kandi nico kintu cambere ushobora kumva wishimiye uhuye n'undi muntu avuye mu kindi gihugu ukavuga ati uvuye mu Buhindi, ego avuga Igihindi, nawe uvuye mu Burundi mvugira Ikirundi gatoya. Fata nk'ubunye no genda nkuramukanya nko mu Bushinwa, tukabura n'umushinwa ariko avuga Igishinwa, kambwira tuva he, nkambwira mva mu Burundi, Ikirundi kivuga gute? Vuga wumve, vuga twumve. Agacemva ntaconze yoba byo bari maramaje cyane, yoba ari honte ku gihugu kugenda ahantu uzi yuko ko je nibaze ko hano tuja wavyanga canke wavyemera urambaye irya darapo y'u Burundi. Sinshobora kuja mu kindi gihugu ntangoye ngo ndi mu Faransa, ntibikunda. Ndi umurundi kandi ndi umurundi kazi. Rero umvugiye nk'ahantu bari bakwitezeye ko yuko tubwire culture yanyu, tubwire imico yanyu, ko kenshi abantu bizahama abantu batari abarundi barabikunda, barakunda ico Kirundi, barumva uriko uravuga Ikirundi amavuga ngo n'ururimi ngo ruryoshe, ururimi bavuga nyene ngo ruragoye, mugeni bumva baryohewe ko baravyumva. Basanze atacuzi rero ubumara amaje igihugu cawe, ubumara amaje ahumva niho igihugu batangura kugituka bakavuga turundi ntabwo tuzi, ne urumenya gute n'abarundi bari mu mahanga bataruserukira. Umva nabo nyene bageraho gacafata idarapo y'ubundi bagaca baterera hariya, nitukira abarundi niho bazakubwira ngo umva murundi ntabwo tuzi, nta kuna kumwe bomenya igihugu. Nibaze ko tuja hose turakwiye guserukira igihugu, tuka tuzi ko turi aba brand ambassadors, aho tuja hose
hose twambaye irya darapo niwarikura ntacu uravuga ati okay mama nsubiza mu nda nje kuvukira ahandi hantu je sais pas nabyo ntibikunda urumva tugira politike y'agahunga rero uja hariya ati inkoni ego urumva nabyo ntibikunda kuko si ikintu uhitamo je sinahisemo kuba umurundi kazi kondisiyo iyo tuja guhitamo ushobora gusanga nawe guhitamo kuba je sais pas mugana b'Imana yabibonye nukibona yuko koko byari byiza hari ahantu nariko ndigisha abana mu gihe giheze neko ndabaza narababaye cyane neko ndabaza abana bakiri bato bari abana bafite nko mu myaka 5, 6, 7 ko ndabaza ati wibona hehe mu myaka 5 where do you see yourself in 10, 15 years nta numwe yambwiye mu Burundi bose Canada Etats-Unis France n'ibihugu ntazi ndamubaza bose ndavuga ndabwira umuprofe abana bakiri bato kwa kurumva muhira na matele reality si bibi ntibyari bibi hose kumva ni ego ni hisigeze kandi n'ubumenyi si bibi mugabo umwana mbega mu myaka iza Burundi uzaburiye igihugu cy'ubundi kizoba kiriyo kizoba gitwagwa nabandi je namanda byumvira bikansiga departement ministère ya culture izobihiriyo izobitwagwa nabandi mbega umuco w'ikirundi uzobuhari canke azoba ari umuco wo muri France uvanganye est-ce que en fait byantera ubwoba nambaye ikintu cyambere kintera ubwoba nambaye n'ikintu cyambere mpuye n'umukuru w'igihugu nomubwira ati nukuri ndakwinginze tugarukire ko urunganwe rw'ubu kuko birateye ubwoba ko atamwana kugira ngo yibona mu Burundi none gashatse twibona ahandi hantu hanze atari mu Burundi turiko turica igihugu niho gufata inko tukaja kwigeza ko tukarasa gushika igihugu idarapo itagihari turiko turica igihugu cacu indirectement ibintu ndabivuze numva umengo novuga amasaha menshi kuko baronse umugenzi basha wamufasha gusemerera ijwi risemerera mu bugarago nizere ko atari ubugarago nizere ko barundi n'ukuri bariko baravyumva nizere ko baravyumva abantu bafite abana bakiri bato batoza indero nziza yo gukunda igihugu batoza indero nziza yo kumva yuko uri redevable ku gihugu cawe harimo nayo ikuri akavuga ati heko ndakuze nze nitungire nzi muga ukumva umengo ntibimuraba ukumva umengo ubukene canke ikibiriba biri mu gihugu ntibimuraba as long as wewe amabezo yewe yabaye satisfied kumva umengo ni sawa mugabo si umuco twebwe kugira nk'abene gihugu nk'abantu nk'abarundi kazi nibaze ko turakwiye guhindura ingendo kandi cyo nokongera ko kandi ku bana batoya turafise akazi kanini kikubera jewe nagira ubuntu Imana hari umwana tureze muhira hari n'umwana wiwacu mugabo uwo mwana tureze muhira ntaza mu Burundi n'umunsi n'umwe niba musize ko mwabonye umwana arimba Burundi bwacu afise imyaka aciye ubwenge cyane ndamukunda ugiye mwana ntarakandagira ikirenge ngaha yaje twarazananye iki gihe giheze mugabo abana bacu amamedia yacu ni dufise n'ibintu abana bashobora kuraba byerekana Uburundi twebwe rero ukuntu twabigize muhira kujya uri kurabwira inkuru abana tubatugisha inkuru zo muri Bibiliya papa bareka bigisha inkuru za Gasore inkuru z'ingene Burundi bwari bumeze kera inkuru z'Uburundi bw'abami ba kera abana rero barazikunda ijya nkuru nicyo gituma rero baje batoya bashobwe acaza papa ngira inkuru z'abantu akacambira ati habaye umwami yarameze gute ngira ndabasabe abantu bose muri media sivyo abantu mushobora gucapa mugende mwandiki ibitabo abana bacu bashobora gusoma kuko mu by'ukuri erega nta bintu bihari dukoresha kwigisha abana bacu erega natwe kubera ko twebwe turiko turarera abana natwe erega nta Burundi tuzi nta kahise tuzi nta bintu byinshi tuzi dushobora kwigisha abana bacu rero abantu mufise ubumenyi umugabo wanje rero arafise ubumenyi bwinshi kuri histoire y'Uburundi ko arabikunda cyane arafasha abana bacu kubimenya mugabo hari abantu benshi bashobora kuba batafise ubwo butunzi mushoboye kwandika mwahamwe mufise ama platform ari public mugende mufatanye mwandike ibitabo bivuga kuri province z'u Burundi bivuga kuri paysage y'u Burundi bivuga kuri drapeau y'u Burundi cisigura utuntu mushira mu mafoto mu biki mushira mu couleur twiza abana bacu abari byo tubanza kubigisha mbere yuko biga hari abana unye biga neje
biganeje bikabamarira iki neje bazoyibona he ibintu nyene n'ibi bintu ku ishuri abana babigisha ama saison ibintu ntibibaho nta media zacu ntiziraba develope ku buryo dushobora kuronka utuntu twereka abana mugabo niyo hoba umuntu umwe akandika inkuru zigisha valeur z'u Burundi akakandika nk'aka histoire uwo mugambi ni Rwanda kukayi umwana akiga iyo valeur tukajana abana kuri izo za YouTube channel abana bakiga uwo muco wacu w'ikirundi mu by'ukuri ntitukibone nk'ikintu kibi tukibone nka opportunity bakunzi bo kukayi murumvise ko aba bantu bafise umutima w'ikirundi byase yuko tuvaho ndahevye ndavuga mana yanje ngira njyaje risemerera reka shimire rero mu kurangiza kino kiganiro cacu Professeur Ancher yagerageje kutubwira umutima wiwe ku gihugu ku rurimi rw'ikirundi ndabashimire cyane kuba mwatwitavye muri emission kukayi hariyo byinshi mwanyigishije ntarinzi bisubira kushiramo umutima wo gukunda igihugu kandi ndabashimire cyane yego nukuri naje ndabashimiye mwakoze iteka twariteranye nanje mwantayiteka ryo kuba hano no kuganirira abariko baradukurikirana akaryo kagarutse kabonetse sinoreka kugaruka mugabo ngira ngende vuze rino jambo hariho abantu basigura igituma badakunda ikirundi igituma badakunda uburundi bavuga ko hariho ibintu bakenera bataronka bakavuga bati kumbura umutekano n'ubudakwiye kumbure mbona ama service atameze neza kubera kino ukunda igihugu kitariko kirampa ivyo nkeneye ico no babwira nuko uburundi bwarakoze ikintu gikomeye cyane mu kuguha karanga ukitwa umurundi ahantu hose ugiye muri ino si nturi abantu batagira igihugu bitirirwa bamwe bita abapatride urafise igihugu witirirwa ico ni ikintu gikomeye gose uburundi bwaguhaye hanyuma rero ivyo bintu Burundi budafise wari ubukeneye ko niwe utegerezwa kubufasha kubironka ntidukunda uburundi kubera tuburonsemwo ivyo dushaka ntidukunda uburundi kubera bumeze uko tubushaka buzogirwa uko tubushaka nuko tubukunze urukundo nirwo ruza imbere ivyo bindi dushaka bikazoza kubera urwo rukundo rwavuyemo ibikorwa murakoze kandi gukunda ico gihugu bigahera ku mushinge wo kumenya ikirundi shimire na Maya akakado hase mwakumvise kamadisaha yose kandi amushimire cyane ko yashitse muri emission kukayi nibaze ko nitwagukenera uzogaruka kandi kutubwira ibintu byiza cyane yaduhaye intahi ikomeye kuzima byo ko kutamenya gukurira amahanga ingene byashitse ukaba ari umuvyeyi afise abana yigisha mwumvise vraiment yuko afise umutima ibaze ntari no mu gihugu cy'u Burundi ari hari abana bavuga amadarapo y'u Burundi ntihatari ndagushimire cyane Maya wakoze ku ntererano yawe nibaze ko igihe kindi ntitwagukenera uzoza cyane gose nzuza niruka shimire kandi na Miss Deuxième Dauphine 2022 babona ko Deuxième Dauphine 2022 Aimée Gloire yashitse mugamba Pam Channel TV muri emission kukayi twagushimiye ku ntererano yawe uvuga ikirundi ciza watweretse ko bishobora kuba ushobora kuba muri hit uri class kandi ukunda n'ururimi kavukire ndagushimire cyane nukuri ndabashimiye cyane namwe Pam Channel TV ko namwashe kunyumvirako nukuri akajambo kanyuma numva novuga nkuko bavuga mu kirundi ngo ntandagukunda nkwankira umwana hari abantu benshi bagenda bakasemerera ngo ndakunda Burundi mugabe ikirundi bacanka batagikunda uri umubeshi namba bamuvugije arabihejeje byose ndabimaze nukuri namba ukunda igihugu utegeze no gukunda ururimi kavukire namba ukunda umuvyeyi agapamera hari umuntu kugira ngo yakunda agaca kwankira kakana kawe keza no kubwira inkoni nizozovuga inkoni urumva ntibibaho nibaza yuko dutegeze gukunda ururimi jewe n'abagenzi banje turatanguye mwabishaka mutabishaka mutegeze gukunda ururimi kavukire ni kimwe si bibiri ni ugukunda ururimi kavukire aha niho duhereye ikiganiro cacu ni kuri Pam Channel TV emission ni kukayi naho ubutaha vendredi nibaze yuko uzo uri kumwe natwe peace and love